Tubaramutse twongera tubashimira abakunzi ba Ibyacu TV n'amaguru mwese mudangishije kurikirana ibiganiro kuri TV yacu ariyo yanyu. Kaze ku makuru agenda avugwa mu ntambara y'Ubu Russia na Ukraine. Evgeny Prigozhin nyuma yo kwemera ko agiye kuvana abasoda biwe bo mu wa Wagner Group muri Bakhmut, hafashwe iyindi ngingo ikomeye aho General Kadyrov wa Chechnya nawe atanga gasopo yihariye. Naho Amerika iratakambira bikomeye igihugu cy'Ubushinwa ngo bikunde gihatirize Uburusiya ngo kirabe yuko yohagarika intambara muri Ukraine ikaze. Igor Konashenkov avugira ubushikiranganji bwo kwivana basi bw'Uburusiya yemeza ko mu masaha 28 aheze igisirikare cy'Uburusiya cyashoboye gukubura abanya Ukraine 185 bose bagasezera isi bagapfira muri Donetsk. Naho kandi mu masaha 28 aheze nuko ingabo za Uburusiya muri Donetsk zashoboye gusambagura ibifaru imiduga ine ya gisirikare na hautiza 2D20 hautiza 1D30. Igor Konashenkov kandi yongeye kwemeza ko ibindi bitero vyagiye bigabwa ahantu hatandukanye mu gihugu cy'Uburusiya, aho pozisiyo za Ukraine zagiye zirasamburwa muri district ijana na zini zose muri ino ntambara mu masaha 28 ashize. Igor Konashenkov kandi atangaza ko yishwe abasirikare muri Krasnoromansk, hasamburwa pick-up zitatu n'ububiko bw'ibigwanisho na cyane cyane ububiko bw'ibigwanisho bwa Zvodika self-propelled artillery amount 2D30 hautiza. Hishwe kandi abasirikare ba Ukraine 50 muri Kupiansk nk'uko tubikesha ikinyamakuru candikirwa mu Burusiya catase. Kuva intambara itangura naho igisirikare cy'Uburusiya cyashoboye gusambura indege za gisirikare 418, helicopter 230, anti-aircraft missile system 421, ibifaru 9,000, imiduga y'intambara 10,000 n'inkoho z'urugamba zirasa na za mortier 4,748 byose bikaba byafiriwe muri Ukraine, bikaba byarasubiye muri Ukraine kuva intambara itangura. Ibitero bya gisirikare bidasanzwe ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri mwaka uheze. Naho kuri wa gatanu igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 Evgeny Prigozhin yafashe ingingo yuko agiye gukura igisirikare ciwe ca Wagner Group muri Bakhmut kuva ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu, aho ingabo zose za Wagner zizovanwa mu gisagara ca Bakhmut. Ni gisagara cagwaniyemwo bikomeye mu mezi 15 aheze, giherereye muri Donetsk nkuko vyemezwa na Evgeny. Afashe iyi ngingo kubera yuko igisirikare cy'Uburusiya kidashikije amasezerano yo kubaha ibigwanisho bikwiye, vyatumye igisirikare ca Wagner gitakaza abasirikare batari bake. Yagize ati bici muri video yasize ku rubuga rwa Telegram ati twiyemeje kubw'uruhande rw'abagwanyi ba Wagner ko kuva ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 dukura ingabo zacu muri Bakhmut, tukarekera ingabo z'Uburusiya kugenzura aka karere. Ngiye gukuriza ingabo aha kubera kubura ibigwanisho aribyo vyatumye rutakaza abasirikare benshi. Kirby avugira Pentagon yemeje ko kuva mu kwezi kwa 12 guheze ingabo 10,000 za Wagner Group arizo zatakarije ubuzima muri Bakhmut, aho 20,000 navyo vyabashije gupfa ku rugamba ku ruhande rw'Uburusiya kuva mu kwezi kwa 12. Ingabo z'Uburusiya, Minisitiri w'ingabo y'Uburusiya ari we Sergei Shoigu yakanye ibi ariko yivuye inyuma. Bimeze uko mu gihe Bakhmut yari imaze gufatwa ku bice hafi 80%, aho Evgeny Prigozhin we yamenyesha yuko ibirometero 2.5 ari byo byari bisigaye gusa ngo kino gisagara gifatswe. Ariko Prigozhin
yemeza yuko igisirikare cy'Uburusiya cyatanze ibice 70%, ibice 30% gusa vy'ibigwanisho vyari vyemewe, naho ibice 70% bakaba batashoboye kubitanga. Akaba yagirije rero ingabo za Shoigu ndetse na ministre w'ingabo ya Shoigu hamwe na etat major kwishinga kuguma mu biro aho gutanga ibigwanisho ngo babashe guhangana n'umwasi. Kuri uyu wa gatandatu rero hakaba hasohowe itangazo aho zehemezwa yuko ingabo za Ramzan Kadyrov zigiye gufasha muri Bakhmut ndetse bagashobora kwigarurira uyu muji wose, mu gihe ingabo za Wagner group ziteguriye gusohoka mu muji. Kuri uyu wa gatandatu rero Ramzan Kadyrov yanditse ubutumwa yemeza ko ingabo ziwe za Akhmat zigiye kuja muri Artemovsk, ni kuvuga muri Bakhmut nkuko abarusiya basanzwe bayita. Ati abakomanda bacu ba Akhmat bariteguye kuja muri Artemovsk. Narahejeje gutanga ubutumwa ku ndongozi y'ikirenga aho hemeje ko ingabo zacu ziteguriye kugenzura uyu muji, bagakubura ingabo za OTAN n'abasirikare b'amashetani ba Ukraine. Abagwanyi bariteguye, amayinite koko ariteguye ku bikorwa bidasanzwe vya gisirikare. Mu minsi ya vuba cyane turiteguye gufata uyu muji, nubwo hari za fake news canke inkuru z'ibinyoma zivuga yuko ingabo za Ukraine ziteguye kubohoza. Twaratanguye guhindura imikenyuro mu aka gace, turi kumwe n'ingabo z'Uburusiya turaba uko twoshira hasi umwasi aho yozanana hose. Biruko mu gihe ku rundi ruhande ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nicholas Burns, ambasaderi w'Uburusiya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa, asaba ko igihugu cy'Ubushinwa gishobora guhatiriza Uburusiya guheba intambara muri Ukraine, aho yagize ati ico twifuza nuko Ubushinwa buhatiriza Uburusiya gukura ingabo muri Ukraine ikongera kugira igihugu n'ijambo. Yongeyeho kandi ati vyonjohera cyane mu gihe ibi vyokogwa Uburusiya bukareka kuvundereza amabombe ku mashure, ibitaro n'inyubako za gisirikare ndetse n'inzu zo kubamo. Nibaza ko ibi nivyo ibihugu vya Buraya vyipfuza, nivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zipfuza, ndetse ni navyo igihugu ca Ukraine cipfuza. Ibi akaba yavuze ubwo yari mu kiganiro biciye ku bubasha bwa video, aho yongeyeho ko Ubushinwa bushobora kuba ubuhuza bukomeye mu gihe ariko gukora bugahatiriza igihugu cy'Uburusiya guhagarika iyi ntambara, ndetse kigahagarika kandi ifatwa ry'imiji itandukanye mu buseruko bwa Ukraine. Ibi bije inyuma y'uko Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yagendeye igihugu cy'Uburusiya mu kwezi guheze, akongera akavugana na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Perezida Xi Jinping, aho ingingo 12 zimaze kuba zishigwa hanze kugira ngo igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu ca Ukraine byose bihagarike intambara. Akaba yongeyeho kandi Nicholas Burns yuko hamwe Ubushinwa bwohanura kwizi ngingo twavuze aho haruguru, bagakura ingabo mu Burusiya muri Ukraine, nta kabuza intambara yohera, kandi n'ivyo indongozi za Ukraine zisaba. Bwohanura kwizo ngingo twavuze aho haruguru, bagahanura Uburusiya, nta kabuza intambara yohera, kandi n'ivyo indongozi za Ukraine zipfuza. Ubushinwa kuva intambara itangura y'Uburusiya na Ukraine bagumye bwerekana yuko ataho buhagaze, haba ku ruhande rw'Uburusiya ndetse no ku ruhande rwa Ukraine. Naho Uburusiya bwemeza yuko atari bisagara byose hagiye kubera ibirori byo guhimbaza umunsi w'intsinzi, aho ari ibirori bizoba kugenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ariko ibisagara bitari bike by'Uburusiya nyuma yuko hadutse ibitero vya Ukraine mu bisagara bitandukanye mu gihugu c'Uburusiya, aho vyashitse na drone igasa guskrasa
ikirimba cy'umukuru w'igihugu intara nka Kursk, Voronezh, Saratov, Irpetsk, Kaluga, Krasnodar na Crimea, Pskov, Oriol zikaba zemeje yuko bino birori bitazoba ukuri kwamye muri kino gihugu neza no kwinegerekezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu. Bimeze yuko mugabo mu gihe Ukraine kuva bino bikorwa vya gisirikare bitangura ndetse no biraswa za misile ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye itarigera yemeza yuko ariyo irikira bikora ku ruhande rw'Ubu Russia. Naho kuri uyu wa gatanu ingenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatanu Hana Marial yemeje yuko nyabuna nubwo Wagner Group igiye gukura ingabo muri Bakhmut ahubwo ari amayeri y'urugamba, ahubwo iko bariko baritegura nyabona gukaza ibikorwa vya gisirikare muri Bakhmut, aho biteze yuko kwigenekerezo rya 9 z'ukwa gatanu zizogera igisirikare cy'Ubu Russia cafashe umuji wose wa Bakhmut, abasigaye ibirometero 2.5 kugira ngo bashobore kugenzura wose. Naho Zakar Perezin basanzwe ari umunyamakuru wo mu Burusiya akaba yatezweho igisasu kidasanzwe inizgini Vogorod, ariko kikaba kitashoboye kumuhitana, akaba ariko kaba yakomeretse cyane. Gatwashimye ko mubanye natwe muri ino video. Subscribe, share, like.